Je ku mazina nitwa Nibigira Leoni, navuye mu Burundi tariki 8 z'ukwa gatandatu 2023, ndashika ndakora akazi, hama inzu ya mbere natanguriyeko nca ndakoroka, mva hejuru ndakoroka ndavunagurika umugongo, biranka ndihata ndakora, nari nkwitije umwaka n'amezi 5 ndiko ndakorana uwo mugongo. Hama inzu naherukiye gukoramwo naragiye ndakora, nca ndahasanga umwana w'ikimuga ansumvye ibiro, namuterura ndamukura mu gitanda ndamutereka mu gakinga, nabikoze indwi, umugongo uca uramanyuka rero bica biranka gose ko noba ngikora ikintu, ko bamomboherako ngaterura njana kwoza, ivyo yakora vyose yabikorera mu gitanda ndamuhanagura ngira ingorane zidasanzwe, hama umugongo uca uraturika, nca ndagenda kuri ofisi baca barantwara kwa muganga muri Abaha, hama dogiteri ambwira ko nononekaye cane mu mugongo, ndababwira je ndumva ko ntoba ngikora muntahane, ngo ego genda Jida ngo bazoca baguherayo itike, baca bampa transfert ndaja Jida, nshitse ndabibabwiye ati ibi ntivyumvikana, ja kwa muganga turabona ibipapuro wazanye, nca ndagenda dogiteri arampima ubwa mbere ambwira ati ni hatari, barancisha mw'iradiyo mu bipimo vyose bibaho, aho nije nitangira amahera yo kwa muganga, mbo amahera avamwo aramperana bambwira ngo nzosubirayo kandi, baranjana mu rindi vuriro ndatanga amahera nyene babona ko kabisa nononekaye, nkiva ubwo uwo musi nyene ubugira kabiri baca ndasinya resita ndi Jida, ndavuga ati bazompa itike ndahamara indwi nasinyiwe resita, aho kuyimpa baciye bampa transfert banjana ngaha Madina ndi, aha Madina ndahakubise indwi zibiri, sinye resita indwi zitatu, sindiko ndahembwa, maze ukwezi ntakora, nta sukari, nta buyi, indya badoha sindazishobora kubera naciye ngira igitero c'amenyo ndagwara amenyo simpekenya, ndi mu kweguka, nukuri nashaka je bampa itike ntahe kuko sindiko ndakora ko ntavyo nshoboye, nukuri merewe nabi, mbajije ati bampa itike bambwira ngo rindira, nguma muri rindira nanje ndiko ndamererwa nabi, imiti dogiteri yampaye yaritumye irahera, si amahera mfise ngo ngure iyindi, ni ingorane, gushika naho abakenya bambonye turi kumwe muri ofisi aribo banzaniye agasukari ngo nywe icayi, nukuri jewe ndashaka bampa itike ntahe mu Burundi, hama nasafirishijwe na basi n'abapasikari, ishirahamwe ryadushafirishije ni Arimaward niryo shirahamwe turimwo, niryo badusafirishijemwo, murakoze. Ndaba ukungene nicara no mu ntebe, nicara nitonye kubera nyene bigoye nyene ntivyoroshe, aha nari Jida mu bitaro banteye
amaserumu ngiye byanze ariko aho nagiye ndakora ndasha ni byinshi ni birebire byo nagize ingorane sawa ahantu navunitse ni umugongo mu kiyunguyungu ntafise umuntu amfotora ntivyokunda hama ndafise ifoto nari jida mu bitaro bantwaye mu bitaro kandayibereke ikimbabaza c'abo bashefu n'aba Ethiopia naryamamwe baranyirukanye banjana kuryama mu ba Indonezi bacambwira ngo bagiye kwiruka kundondera itike basintaye kuva uwo munsi banjanyeho n'uwo nobaza ntimbega bwa bundi bigeze nta n'umwe anyishura hama ikigira kabiri nokongerako ni ukuri twebwe turakwiye natwe tugire umuntu kw'ofisi w'umurundi natwe borondera akahashika kugira ngo natwe uvuye ku kazi aronke ikimuvugira abandi bose baba Bagande Abakenya bafise ababo bakora mu biro ku ma ofisi ariyo yose uje afise ikibazo akaronka aho yitura ariko twebwe abarundi n'icumba turyamamwo ntitukironka duterana n'Abakenya twebwe abarundi ntituzwi no muri ofisi ntaho twanditswe nico gituma twebwe tuguma tugira ingorane dusubira nk'ubu naje yomba afise umuntu amvugira kuva jidiyo narindi simba ndiko baranyereramwo ama ofisi kuva baha ikibazo canje bakizi ngwaye ngenda nunamye bakanjana jida babona ikibazo mfise narakivuze kandi barashize kuri kamera turavugana n'umurundi yari Riyadi barambaza ibibazo ndababwira kungene nakorotse kandi narihase uwo mwaka wose nase guca ntaha nari naraheze mu nza barabona za ndakora nicaye ariko nkamara amakontara yose agahera nukuri nta ngorane nagira ku ma ofisi nuko kandi iyo ofisi nyene jida banjanye ko nakorotse nshitse abashefu barankubise banyegeka kubuhiri ngo nase kuja ku kazi ngwaye ncibwamwo ndakubitwa ndashaye kandi ofisi yuzuye abakozi bakomeye mugabo jewe ngwaye narakubiswe n'amanyamarahera nzira ubusa twebwe rero ntitugira gitabara naho umuntu yopfa turi ubunyegeri ibintu vyo kuvuga ngo nindindire ndabibwirwa n'abashefu bari ngaha manaja ntawe ndigera nkubitijisha kuva indwi zibiri ngira ndahamara manutse kubaza bambwira ngo wewe ngo duga kuryama ivyo bariko barabikurikirana ngo bizova Riyadi hama twe nta murundi ari ngaha n'umwe aha muri Madina na jida narindi ntawe ariyo umurundi dufise ari Riyadi niwe mfise inimero kandi naramwituye acambarira ati wewe ko basinyiregizita rindira aho bizosohokera hose uzotaha nuko bimeze iyo nzu ya mbere nahavuye namukoreye amezi abiri nyamumama ari naho nakorotse ko nakorotse nariyumanganije nyene kuko niho nari ngitangura akazi nisince ntaha
ndihata bukebuke ndakora ndamumarira kontra y'amezi abiri nca ndagenda kuri ofisi ko yari yanguze amezi abiri hama muri ofisi ndahashyitse nca ndagwarirayo ngira nyine yari n'imyendero y'uko nakorotse nca ndagwara indwara yo gucibwamo ndamererwa nabi bacambwira ngo nje ku kazi ndabwira ati jewe namaze konja kandi ndagwaye mundeke iminsi ibiri nduhuke nkire nzoja ku kazi bankuye hejuru muri etaje igira gatandatu bamburuta gushika hasi ku etaje ya mbere arateba arankubita araruha arakura ibirato arankubita umushefu wa jida amaboko araruha arankubitisha n'ibirato mu ofisi nzima abantu bose bakoranye baraba nta mututse nta giziki ndihangana ndababwira ko ntazoguma jida baca bansubiza iyade ndakora n'idamama amakontrama ndayamara hariho n'uwanguze amezi atandatu ndayamara ubundi ndamukora amezi ane ndayamara n'ukuntu naraye mvuye ko nubwo byari bimeze uko nkora nicaye kuko byongerekanye ndiwe kontra narayimaze anjana n'amahoro kuri ofisi ibi byose n'ibisida nazo ndagira nkihata ngakora ibaze nko koza ivyombo uriko urajejeta amaraso nk'ahantu nk'aha ariko narabandanya ngakora ngafunga n'ibirembe nkabandanya ngakora ni ukuri naragize ibibazo ndihangana ndakora ariko wageze aho nananiwe numva kabisa vyanse kuko nanjye sinari nasa amafaranga nokoze ariko vrema vyanse aha iyi n'inzu naherukiyemo gukora yarimwo n'uwo mwana nyine naterura vamwo ndasha ndiko ndabasukira ivyayi baguma bampamagara rutavanyako canizeza ko icayi kiramenekako nteruye mw'iteremusi kinyibamo ako ku ntoki ndatokombera aha nariko ndakira hakijejeta amaraso nukuri ndandarira nkirirwa ndarira nta kunjana kwa muganga nta n'ikinini n'imbabazi z'Imana gusa eko je mwambwiye mwonterera ico novuga ko jewe narasinye regzita nta kuntahana baguma banyererana mu maofisi kandi nigwariye ni ukuvuga jewe ingwara bantoye bonyene nibo babonye ko bikwiye ko ntaha muga kundungika ndiko ndamererwa nabi ntibandungike jewe ndagwaye ngize n'ikiriko rangwaye mu kanwa umuceri bamaze ndawuhekenya nari ntunzwe n'ubuyi naguze none bwaraheze sindiko ndahembwa singirane none kungomeza ngaha sindi ku kazi singira gute ni ukuri baradukoreyeko kandi twarakoze none mu myaka ibiri mbura amezi angahe atari uko navunaguritse sinobandanije akazi jewe nta ngorane n'imwe je natera mu makontra mugabo urabe ingene bariko baranyica rupfu na munuko bashaka kuntahana ndamayiti vrema nzopfira ino vyemerewe nabi narasinye kontra ukwezi kuraheze nasinyiye jida bankuye muri abaha ubu ngeze madina baca banjamikana n'aba etiyopiya nabo baranyirukana ofisi nzima ndabura iyo nja niyomva nta cumba c'abarundi baduhaye ntituzwi natari nashatse kubibutsa ngo ca kibazo canje murabe ingene mwokinyangayengera jewe vyanse kweri kwezi kose sinyeregizita ndi muri ofisi banjana mu maofisi atandukanye no kuri naremvye sinkigira n'ico ngende mu kwicwa n'inzara muri ofisi kubera ngwaye amenyo umuceri baduha nawo nshobora
rimwe mu kanwa je ndi mu kweguka kweri. Nabwiye n'umuntu aduserukira w'umurundi ari Riyadi, yambwiye ngo ntaco nohindura ngo nukurindira, ariko abaindonesiya twavanye Jida barabahaye amatike ama kandi narindiriye ntimwampaye inyishu, nukuri jemerewe nabi, maze ukwezi kuraheze ndi muri iyo ofisi kweri, indya bazana ntazo ndya kubera naciye ngwana n'amenyo aranyise impekenya ngo bikunde, nukuri ndi mu gupfira muri ofisi. Narasinye regista amezi 3, abaindonesiya bose twazananye babahaye amatike bose, nije nsigaye jenyine muri Saudiya mubo twavanye Jida, nukuguma banyererana gusa bankura Abaha banjana Jida banjana hehe, nabaza nyene muri ofisi nti ivy'itike bacambwira ngo ngo rindira ngo uri n'amahera, nukuri murabe ingene mudufasha kabisa, twebwe ino nta muntu aduserukira dufise, aba ba Indonesi n'aba Bagande n'abaki bafise abiwabo bari ku biro nibo babaserukira bakabavugira ikibazo bagize, ariko twebwe uzogumaho nta uzokuvugira nta uzoguserukira. Ufise umukobwa yitwa ngo araduserukira ari Riyadi, umwandikiye ukamubwira ikibazo avuga ngo rindira nirindira, natwe turiko turapfira ino, nukuri nka je namerewe nabi, nta n'isukari ndongo n'icayi, ntibariko barampemba, ndamaze ukwezi kose ntariko ndakora, nukuri hakunja ibaze gukoroka ku ngazi ukavunagurika umugongo, nta kintu nihereza, n'amazi arananira no koga, nukuri nagiye kwa dogiteri incuro 3, dogiteri ababwira ati nukuri mumutahane n'ubu, nukuri murabe mudufashe kabisa, nukuri jewe narambiwe, nabuze ico mfata n'ico ndeka kabisa, nkuko Imana yabashizeho ngo muze muradufasha, nukuri mumfashe mwamukoze. Nta byinshi ngomba kuvuga ariko mwabyumviye, nk'uyu ni umurundikazi mwene wacu, mushiki wacu, bivanye nawe muriko muradukurikira muri, ariko rero ikintu gitangaje ni uko nk'ibi bintu avuze yama yabivuze abibwira abajejwe kumufasha mugabo ntibamufashe. Nk'ibihugu iyo umaze kuvunika umugongo kubera ari ahantu bakoresha inguvu, nta kazi uba ugishobora gukora, ngira nayo mpamvu bamureka akaguma kuri ofisi, kuko abandi murazi ko babagirira nabi, bakabakubita bakabagirira nabi, uyu barabona yuko batari bumuvuze mugabo bakamugumizaho. Kino ni ikintu kibi cane gose kandi kibabaje, uyu munsi tuvugana n'abantu benshi bagwaye mugabo batariko bararonka ubufasha bitewe nuko abari kubafasha batavyitaho. Reka niki tuzogerageze tubwire ababijejwe turabe ko baronka ubufasha, ariko nukuri abantu badakora ikintu kandi bari kugikora kandi bagishoboye birababaje cane, ico birambabaza nanje n'umutima wanje urababaye cane. Nk'ubu mwavyumvise nagombye kubasangiza ikiganiro cose, je sinashize amajwi yanje ariko naguma nabaza utubazo akatunyishurako, nase ko biba birebire ngo bibarambire, murumva yuko ageze ahantu no kwicara umuntu yicara mu ntebe ifatanye n'umugongo, ntiyiyoza, yarabaye nabi, namwe muravyumva, murabona n'umubiri wiwe ukuntu wabaye, yagiye aca mu vyago bidasanzwe, nk'ubu hageze yuko nukuri bamufasha agataha. Turasaba rero abantu bijejwe n'ukuri ko bomugarukira nabo bakamushira mu bandi agataha. Ndashima ko bariko barataha, mu kanya ndabasangiza akandi gakuru keza k'umwe yaragize ikibazo mugabo cakemutse, wewe azotaha umenga ejo canke hirya y'ejo, nivyo gushima rero. Ndabashimiye kandi abantu mugerageza kugira inguvu zose kugira ngo bashiki bacu bene wacu bafise ingorane zimwe zimwe zirakemuka kuko atari ku bwanyu, twebwe ntacyo dushoboye. Murakoze.